Guys, muri iki cigwa nje kukwereka uko ushobora gukorera amahera ukoresheje telefone yawe muri iyi business ya Sonova Company. Ngaha ndibaza muca mubona izina rya business. Rero gumana nanje gushika impera ya video no musi ndakuzaniye uko ushobora gukorera amahera kandi mu buryo bworoshe wifashishije iyo telefone yawe. Nk'akarorero jewe murabona iyi ni konti mfise kuri iyi Sonova Capital. Murabona fyonza aha musi handitse sectors, nkafyonda ko nk'uku. Okay, murona yuko jewe ngaha afise ko ibihumbi 195. No kuvuga rero ngomba ndagusigurire muri video uburyo business yunguka, uburyo nawe woshobora kuronka konte kuri iyi business yene vyose akantu ku kandi ndaza no kurotira murabe yuko ari ibintu biba vyizewe biri seriye. Okay, twagiye rero n'uburyo biza kugenda. Icambere rero uraza kubanza urabe link naguhaye uza gukoresha mu kugurura konte. Uraraba muri commentaire y'iyi video usanga link hejuru, canke uze kuraba muri description ya video niho uza gusanga link. Reka jewe ndayitora aha kuri WhatsApp. Jewe murabona link ducako ngiyi. Umaze kubona iyo link uca uyifyondako nkuku. Okay, hama uce urindira yugurukire muri browser. Je murabona yuko yugurukiye muri Chrome. Uko rero bigenda hambere murabona yuko batubwira ngo dushiremwo nimero ya telefone. Ushiramwo nimero ya telefone ariyo yari mikashe bazoza baraguhako amahera yawe. Okay, hama ushiremwo iyo nimero. Jewe niyi ngaha. Okay, hamuheje gushiramwo nimero aha kabiri kuri code d'invitation. Aha ntituhahindura haguma kunyene, kuvuga ngaha turahasimba. Hama aha naho kuri enter your password ushiramwo password ngaha aha haruguru no ngaha hepfo. Hama ugashiramwo iyo code yariyo yose uzoza urakoresha mu kwinjira. Kandi vyiza muzoze muragira code y'izina ucurenza kibiharuro kandi ukavyandika udatandukanije. Okay, reka reje nk'ubushiremwo iyo password. Okay, mwabona rero aha hepfo no kuvuga ko dushize ngaha niyo ushugarukana ugashira no ngaha hepfo. Ahubwize kugira izina nk'igi wawe ucurenza ko ibiharuro canke izina ryari ryo ryose ucurenza ko ibiharuro kandi uvyandike udatandukanije. Hama rero ubihejeje ucufyonda aha hepfo handitse registre. Aha uca wemeza ko nkuku ugacurindira bakakwereka yuko konte yawe yugurutse tayari. Haduca dufyonda haruguru handitse registre kugira password yacu yinjiremwo muri Google. Ntibizoze biratugora canke no mu gihe tuzoba twayibagiye tuzoshobora kwifashisha Google kugira itwereke password twakoresheje twinjira. Okay, twagiye rero hama ubifyonza ngaha kuri join the group urashobora kwinjira muri group ya WhatsApp. Hama rero je kubera group nsanzwe ndayirimwo ca dufyonda aha kuri aka kafwa nkuko tubikuremo. Uburyo rero iyi business ikoze n'uburyo ushobora kwinjizamwe amahera mu bukurikira. Okay, nk'ubu rero uje ugafyonda ngaha ubona kuri iyi aha kuyi foto yo ngaha ugafyonda ko nkuku. Okay, urona rero uburyo iyi business ushobora kwinjizamwe amahera no kuvuga ushiramwe umutahe. Uwo mutahe ushizemwo ukazoza urunguka amahera kanaka. Ora nk'akarorero mu gihe ushizemwo 20,000 gunguka 1,200 ku munsi atakindi kintu wakoze. Hama uyo mutahe ushizemwo ukazohagarika kunguka mu kiringo c'imisi 120. Rero muri ico gihe business ntizobihagaza, ahubwo ushaka uzoca usubira ukagura ubundi ukazoshiramwo uwundi mutahe uzozurunguka. Hama muri iyo misi 120 washizeyo 20,000 uzoba ukoreye amafaranga 144. Urumva yuko aya mahera atari makeyi. Okay, uwo ni umutahe wa mbere, ico bita VIP ya mbere. VIP ya kabiri rero ni 80,000. 80,000 naho gunguka 4,800 ku munsi bikazoca bimara imisi 120. Muri iyo misi 120 uzoba ushoboye gukorera amafaranga ngana n'ibihumbi 576 nkuko muriko muravyibonera ngaho. Okay, hama naho mu gihe ushize nk'umutahe wasase nkanimire no kuvuga 150 ucukorera amafaranga 9,000 ku munsi ugaca uyabikuza.
hama mu minsi 120 urabona ko uzoba ugeze ku miliyoni n'ibihumbi 80 guys, nkuko namwe muriko murabikurikirana. No kuvuga aha rero ugenda uraraba bivanye na VIP ubushatse kugura, dushike musi twihutishe kugira video ntize kuba ndende. Okay, rero nkaha murabona dushizemwo umiliyoni w'amarundi ku musi ni ibihumbi 60, hama mu minsi 120 tuzoba dukoreye amafaranga miliyoni 7 n'ibihumbi 200 nkuko muriko murabibona. Okay guys, aha rero ndibaza ubu n'uburyo bwa mbere ushobora kwinjizamwe amahera muri iyi business ya Sonova Capital. Ubundi buryo bwa kabiri rero n'uburyo bwo kwinjiza abantu. Uburyo bwo kwinjiza abantu rero ati bimeze gute? Nukuvuga iyo umuntu umuhaye link yiwawe ngaho urayisangamwo, urasangamwo link yawe, nk'ubu ugafyonda ngaha handitse invite friends, ugafyonda ko nkuku uca usangamwo link yawe. Iyo link niyo ukoresha mu guha umuntu yinjire. Rero iyo link rero iyo umuntu wamufashije akinjira akariha uwo mutahe ku mahera ashize ko wewe uronka ibice 12 kwijana. Ubwo rero n'uburyo bwa kabiri bwo kuronka akanoti muri iyi business ya Sonova Capital. No kuvuga rero asigaye ca ndabereka uburyo nza kurotira, casubira muri ya account nari mfise je nashoyemwo 150,000 nkuko mwabonye yuko yunguka ibihumbi 9 ku munsi. Rero mwabonye yuko nari ngeze ku bihumbi 195. Rero reka nce ndotira ndabereke uburyo biza kuba bimeze. Okay, ngece ninjiramwo ndotire mubone uburyo biba bimeze. Okay, nk'ubu rero twideconnecte dufyonze aha haruguru kuri aka ka mine ngaha munsi. Aha munsi niho dufyonda, hama tugire exit tuve muri account duconnecte iyindi dusanzwe dufise yoyo irimwo n'umutahe. Rero ndabereke uburyo biba bimeze, hama nce ndabereka uburyo ushobora gushiramwo umutahe mu gihe mwamaze kubona amahera nayakuyemo. No kuvuga ayo nza kurotira niyo nshashiramwo umutahe rero muri iyi nshasha nuguruye. Byose muraza kubibona muri iyi video uburyo tuza kuba turiko turabikora. Okay, aha rero dusha dufyonda aha handitse exit aha kugira tudeconnecte dushiremwo iyindi konti. Hama rero murabona yuko waca batwereka ngo twiconnecte, aha cashiramo nimero na code. Nawe mu gihe uzoba waramaze kwinjira bakwereka ngo wiconnecte uzoca ubona aho uko ubikora. Hama cashiramo rero nimero na code vy'irya konte nari nsanzwe ufise ko amahera. Hama nce ndindira iheze kuguruka, murabibona yuko yahejeje kuguruka. Ha rero murabe nk'ubu dufyonza aha munsi kuri sectors tugafyonda ko nk'uku niho baca batwereka na ya mahera tuba tumaze gukorera. No kuvuga je murabona kuri ya VIP nababwira ya 150,000 yunguka 9,000 ku munsi. Rero ngeze ku mafaranga ibihumbi 195 hatarimwo nayo maze kubikora. No kuvuga hari hayo namaze gukurayo nayarimwo amashasha. Hama rero kugira ubikure ucufyonda ngaha haba handitse withdraw canke ugaca aha ndakwere gucinjira, niho biba binoroshe winjira. Kandi ndabibutsa nko mu gihe ushizemwo nk'umutahe wa 20,000 ucorotira ukwije 3,000. Urumva 20,000 ndayababwiye kubera niwo mutahe wa mbere mutoyi kandi wunguka makeyi. No kuvuga ntuburakwiza 3,000 nk'abashirayo kuri 4 kutuga. Urumva warengeje ya 3,000 ushobora gucubikora. Aha rero ashobora gucuza aha handitse withdraw ugafyonda ko nkuku. Je mwabonye yuko mfise ko 195,000. Hama aha rero kuri withdraw amount novuga habaca bakwereka kurotira kuri limikash na ya nimero yawe ugurura ko konti. Hama rero ucushiramwo withdraw amount, ucushiramwo amahera ugomba ukuremo. Aha naho kuri withdraw password ucushiramwo code ugomba ukoreshe mu kubikura. Aha rero kuri withdraw amount ashiramwo amahera ngomba mbikure. Nk'ubu jewe ngomba mbikure 80,000. Okay, 80,000. Hama rero kuri withdraw password naho cashiramwo
kode nkoresha mu kurotira. Ibi rero bihejeje uca ufyona ngaha handitse submit. Aha ukabona bakwandikiye ngo successful ngaha, withdraw successful. Nge nemeze ko muce mubiraba murabe ibyo baca batwandikira. Murabibona yuko batweretse ngo withdraw successful. Reka rero duce turindira amahera yacu adushikire kuri imikashe guys. Guys, rero aka kanya akanoti kakaba kanshikiriye guys. Ngiyi message inshikiriye ubu nyene. Murabona ngiyi message ngaha, twinjiremwo nkuku. Ndabibereke neza guys, ni ibintu biba vyizewe, ariko ikintu nyene tuba tuvuga misi yose mu gihe aba ari business y'umuntu utabuzi. Mu gihe ubona uri kuraronka akanoti ntiwijajare, ni ugufata risk nyene, ku buryo uvuga ati ndazi igihe byatanguriye ko sinzi igihe bashobora kuvyugarira, rero ni ugufata risk. Rero murabona yuko jewe ngo mwaronse amahera 80,000 isaha 10 n'iminota 16. Ubona yuko imvo yatumye amahera ndayaronka ari Snova Capital Company. Ndibaza muca mubibona guys, ni ibintu rero namwe ndibaza murayibonye. Ashasenze kurotirira muri video kubera abantu benshi muragira ikibazo ca rotire nyene mushaka kumenya uburyo tukuramwo amahera. Rero dukorero turu amahera ndibaza mwabonye yuko yadushikiriye. Akanoti mwabonye yuko kadushikiriye. Ndabereke rero n'ibindi mushobora gukenera, ndabereka n'uburyo ushobora gushiramwo umutahe. Hama rero nk'ubu kugira ubona ama historique y'ibyo umaze gukora, uca ufyonda ino aha musi kuri mine, hama bagaca bakwereka historique nko ngaha kuri history. Aha uca wemeza ko nk'uku. Tayari rero murabona yuko dufyonda aha kuri withdraw, nukuvuga ya nama transaction yose y'ibintu maze gukorera kuri konti. Ubona yuko maze kurotira akatari gake. Dufyondere kuri withdraw, murabona yuko na ya mahera 80,000 yahejeje kudushikira. Murabona yuko bayashizeko. Ndibaza ibi rero murabibonye. Twagiye rero ndabereke n'uburyo ushobora gushiramwo umutahe. Akandi kantu nari nibagiye kubereka n'uburyo wemvita umuntu, nukuvuga ufyona ngaha handitse invite friends, ugafyonda ko nkuku, hama ugacurindira. Murabona yuko baca baguha link yawe, uca ufyona ngaha kuri copy link. Hama rero na kwa kuntu amahera agenda arunguka byose ubisangamwo ngaha. Ndibaza mwabonye uko biba bimeze. Uragira urafyonda mu gihe wamaze kugurura, uca ufyonda aha kuri iyi foto ngaha, hama ukabona uburyo bivanye na VIP ushaka gushiramwo uburyo biba bimeze. Rero jewe nk'ubu ngo mbashoremwo 20,000 iyi VIP ya 20,000. Ni example ndabaha nyene, ndabereke uburyo biba bimeze. Reka nk'ubu rero ndabereke nk'ubu kugira ubona amahera uba warashizemwo. Ndakwereka amahera uba warashizemwo kugira uyabone. Tugarutsa nyene kuri history. Hama tugaca turaba aha. Mubona yuko nashizemwo 150,000. Mubona ngaha ninjiyemwo rotrua z'ukwa mbere 17 n'iminota 2. Uku rero niko biba bimeze. Tayari rero reka ni deconnecte shiremwo ya account hama. Hama ndabereka uburyo ushobora gushiramwo umutahe wawe rero. Aha reka rero cyo shiramwo ya account yanje. Shiremwo ya konte ni ngaha. Hama ndabereka uburyo umuntu aca ashiramwo umutahe rero guys. Munkurikirane ntihagira akantu na kamwe kabacika, no gukora ivyunguka guys. Rero tutibagira yuko ayo ma business online ari gufata risk nyene, dushiramwo amahera adashobora. Donc nk'ubushizemwo 20,000 ni 20,000 amahera umuntu ashobora gukonsoma mu minota mikeyi. Rero ndayashizeyo nkabona ariko arunguka, ndavuga ati ndayashizeyo, ariko nugufata risk nyene ukavuga ati ndahisemwo ivyunguka bishobora guhomba canke bikaguhira ukirira akanoti kawe. Aha rero kugira ushiremwo umutahe uca ufyonda hanyene haba handitse sectors aha musi
okay, cyangwa ugafyonda haba handitse deposit hanyene nkuku ona yuko ni ibintu biba biri hafi. Hama rero ucufyonda haba hari deposit, ona yuko nta mahera namwe twunguka uko ntayo turashirayo, reka dufyonde deposit rero mubirabe. Okay, hama rero mubona ucuhitamwo amahera ushaka gushorayo. Aha urabona barakwereka ya mahera yose ushobora gushiramwo nkuku. Hama ucufyonda ngaha nkubu jeni 20,000 ncafyonda aha kuri 20,000 nkuku. Okay, hama ncafyonda hepfo kuri top up. Aha kuri top up ona yuko aza kuva kuri dimikasha banaco duhindura cha twemeza ko nkuku kuri top up. Okay, hama duce turindira vyuguruke. Okay, ha rero murabona yuko baca batuwereka yuko ari ya 20,000 nyene tugomba dushiremwe amwe twemeza ko. Aha no kuvuga iki rero duca tubwira turungika amahera 20,000 kuri iyi nimero ngaha, duca tuyikopya nkuku cifyonda kuri aka kantu ka kopye uku. Hama dugaca dushiramwo amazina yanditse amazina yanje, amazina yiwanje yanditse kuri ikarate simu ngomba nkoreshe mu kurungika amahera. Ushiramwo amazina aba yanditse kwirya nimero ugomba ukoreshe urungika amahera. Okay, rero aha uhejeje gushiramwo amazina iyo nimero ugomba urungike ko amahera yanditse, no kuvuga jewe nimero ngomba ndungike ko amahera niyo yanditswe kuri iyi zina. Ya sori nihenze, nimero yuguriye ko konte siri ko amahera. Okay, no kuvuga nimero ukoresha mu kurungika amahera uca wandika amazina yayo ngaha. Aha cuyandikamwo amazina yayo neza. Hama aha rero ushiramwo iyo nimero igomba irungike amahera. Ushiramwo iyo nimero ni ngomba nkoresha iyi nimero 666 49 okay. Hama uhejeje ucufyonda ngaha handitse ngo ucubanza rero ugaca ugenda ukarungika ya mahera kwanza. Nakubwiye ucubanza ugakopya iyi ngaha iyi nimero niyo turungika kwa mahera. Hama ucugira uce urungikamwo amahera yawe. Rero ni kanyenyeri 63 hamurungike. Okay, hama ucuhitamwo kuri rimwe kurungika. Hama ucushiramwo nimero ya telefone ngiya nimero iciza ngaha mu gihe itaje ufyonda ukagumizako nkuko ugacugira ngaha kuri kore ugacugira ngaha kuri envoyer. Hama ugacushiramo igitigiri c'amahera rero ni 20,000 jewe ngomba shiremwo 20,000 ncafyonda envoyer kandi hama cushiramwo kenshi ngira cushiramwo ibiharuro ivyo ari vyo vyose. Ucushiramwo code pin yawe rero. Okay, hama ucushiramwo uce wemeza rimwe, no kuvuga urabona kurungika amahera 20,000 bitwara wisa 40. Hama ucusonda kuri rimwe ego. Okay, murabona ngo ivyo mwakoze vyakunze, ni murabe mu buryo burambuye mu butumwa murakoze. Hama uce uvamwo tayari. Utuza rero confirme ngaha ayuko warungitse amahera ucugira kuri recharge complete. Aha uca wemeza ko nkuku uca wemeza ko okay tayari. Ubona yuko batweretse ngo successful, kuvuga rero duca dukupa ngaha duca dukupa. Murabona yuko na message yerekana ko twarungitse amahera bayiduhaye, duca tumere nk'abamanura uku. Aha rero mu gihe umaze gushiramwo amahera ikintu kiba gikurikiye n'igiki. Ikintu kiba gikurikiye bacaba ucuyagura rero VIP, no kuvuga ubu bushizemwo amahera ntuburayagura ya VIP ya 20,000. Okay, ntuburagura ya VIP ya 20,000. Reka tubanze duce tugira duca turungikira rero hariho umuntu muri groupe aba bijejwe, duca turungikirako tukamwereka yuko twagize umutahe, twarungisemwo umutahe ngaha. Duca tugira screenshot tukamwereka, tukagira screenshot nkuku yuko twagize umutahe. Okay,
hama duce tumwereka kugira amahera ace ayavalida yavalide nk'uku. Okay, ndibaza rero murabona umuha screenshot ugaca umuhana nimero uba wuguruye ko konte nk'uku umubona nabigize. Hama rero duce dusubiramwo dusubirayo turabe yuko amahera bayashizeko. Duce dufyona haba aha musi kuri sectors nka kumwe namye ndabibereka. Okay, murabona rero yuko wa mutahe wacu wa 20000 wamaze gushikamwo muri account yacu. Okay, ndibaza ubu murayibonye. Hama rero ya 20000 reka duce tuyagura ya VIP ihwanye na 20000. Ico ukora rero mu gihe wamaze kubona ko bayadugije tuzuga fyonda hahandi nabereka kuraka yonde ko nk'uku hama uce uraba ya 20000 ngaha VIP ya 20000 wowe uraza gushirayo bivanye n'ubutunzi ubufise. Yaba nari fise ka treve cyangwa bitamo ka treve, ariko mubona yuko je nari mfise yindi account iriko 150000 mubona yuko yunguka 9000 ku munsi, mu minsi 120 nkazoba ngeze kuri 1,000,000. Okay, ha rero wowe ucungira ngacangura rero ijya VIP ya 20000 cyafyona ngaha kuri buy confirm, ndavuga nkonfirme yuko nguze iyi VIP ya 20000. Tufite ko nk'uku tayari urabona yuko batweretse ngo completed successful. Duca dusubira kandi rero hahandi ngaha batwereke amahera tuzoza turunguka ku munsi. Okay, ubona rero yuko nukuvuga iyo umaze kugura VIP ya mahera acavako nukuvuga ubu yashoye ucukora rero mubona yuko ari 1200 ku munsi mpaka tubanze twisubiza umutahe wacu, hama tuze turajya n'inyungu. Rero urumva yuko imwijya misi 120 iheze nzoba ndose 144,000 nababwiye. Nk'ubu jewe kuri uyu mutahe wa 20000 nzoca ndotira mu minsi 3 nzoba narengeje mbere ya 3000 basaba mu kurotira. No kuvuga mu kurotira bera kuri 3000 kandi nanje murona ho nzoyakwiza mu minsi 3 nzoba ngeze kuri 3000 sisa ribaza. Okay, hama rero aha nta kindi mwabonye uburyo mu turotira nabiberetse. No kuvuga wewe ikintu ukora ukwinjiza amahera no gushoramwe umutahe, hama ugaca uwugura VIP, hama tayari ugaca urarotira ku munsi mu gihe wakwije ko 3000. No kuvuga mu gihe ukwije ngishizeyo nk'umutahe wa 4, urumva ko ari 4000 wisa ku munsi. Murumva yuko yoyo ucutera uyarotira ku munsi. Hamurotiye ucusubira ukaho nyene ujya uba warungikiye ya screenshot yemeza yuko warishe. Nukuvuga uri kurugurura uraza kucubona group ya WhatsApp kugira ntibizoze biragugora. Hama nibindi baza uza kugira ikibazo araza kwandika muri commentaire. Hama mu kwinjiza umuntu nabiberetse, winjije umuntu uronka 20% navyo ndibaza mwabibonye. So nuko rero ibintu biba bimeze nibi bisabwa. Nibaza yuko atakintu nibagiye kubabwira. Mwabonye uko tugira depo nuko tugura VIP, mwabonye uko turotira makamahera dushikiriye muri limikash nyene byose mwabibonye. So ciao rero ntiwibagire gukora subscribe.